Hello, yeah. Ikundiro cy'umutima. Hello, yeah. Uri jambo mvuga rigakundwa nyumva. Ufisi barankunda mu bakobwa bose. Bimenye neza. Okuteba inyohera no kuri kose. Valentine you so pretty, my girl, yeah. Baby wanna make you my wife, my one, yeah. Hi Sally bite nubu turacari babandi nyene ni Burundi Kingdom TV igarutse murari mutumenyere ariko tuguma dukora ibitandukanye uno munsi turafise umushitsi adasanzwe w'umurundi wiwacu sinzi benshi murashaka kumubona kandi murashaka kumumenya muri aka kanya nagomba ndamubereke ashobore kubidondora. Hello, yeah. Ikundiro cy'umutima. Hello, yeah. Uri jambo mvuga rigakundwa nyumva. Ufisi barankunda mu bakobwa bose. Bimenye neza. Okuteba inyohera no kuri kose. Valentine you so pretty, my girl, yeah. Baby wanna make you my wife, my one. Yeah, Valentine come bless me, my girl, oh my girl, yeah. Baby come complain me, my girl, baby, my girl. Valentine make me freshy tonight. Yeah, Wagwan. Okay. Yeah. It's your boy Wiz Design, aka African Badman. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumutumire dufise ni Wiz Design. Agiye kutuzana ibikorwa bidasanzwe, muraza kumva ibikorwa bye byinshi, kumbure na biography yiwe ko benshi mumenyere mwumva ku radio abandi ku ma television muraba indirimbo ziwe ariko ntimumuzi neza uwariwe. Muramubona ni Wiz yabibwiye ufise byinshi byo kumenya ariko imbere ya byose Wiz karibu muri Burundi Kingdom TV. Rero twagomba kubaza Wiz ninde? So Wiz Design artiste, Wiz Design akaba ari umurundi burya nyene. Amikindi ndashaka kuvuga gute ngo ndi umunyeshure then. Yes, Wiz je ndakunda kuraba intuzenye kuri YouTube yawe. Nari ndakunda gukubitira ko nimyenye ko ndashobora kuba ndi mu bantu bakunda ibikorwa byawe. Okay. Hariho ukuntu watanguye hari indirimbo ya Nyameng wahereye ko nga ni you cover. You cover. Kandi no mu ma concert nka concert nigeze kukubonamo yari yo gufasha umuririmbyi yitavimana Karimba Bell aho ubona yuko mu gutangura kuririmba wahereye ku ndirimbo ya hip hop mengo. Wiz asanzwe akunda hip hop cyane. Burya uri umuririmbyi utazi hip hop ari ikintu kimwe kiba kibuze mu bisanzwe kugira uko ukwize condition ya music tuza kuba uzi hip hop amukaje mu bindi kuko turiko turabana hariho n'abaririmbyi benshi bagiye muri R&B ariko bahereye muri hip hop. Ni nyivyo nyine nakubwiye. Nk'umuntu agiye muri biography yawe neza Wiz ninde muri rusange kuko benshi barashobora kuba bakuzi mu by'umuziki ariko ntibazi Wiz ninde muri rusange. Wiz ndumuririmbyi then Wiz ndumurundi ikindi nuko gusa fisi ngengabirano muri jewe kuririmba sinzi ibindi bintu byo biri kuri jewe nazi bibenze ibyo kuri jewe ndumurundi ndumunyeshure ngo ndumuririmbyi Mbega Wiz umuziki umufata umwanya ungana gute mu buzima bwiwe? Kuwandika canke byose umuziki tuba dushaka kuvuga umudiho kwiyumvira ikintu cy'impano yawe kigufata umwanya ungana gute mu buzima shatse kuvuga ku masaha 28. Umuziki ku bwanje simushaka kumara umwanya ariko naririmba noba nariko urabona naha yahereye mu kuririmba umva reka kuririmba ngo aya masaha indirimbo yanje canke sinzi ariko ndashaka kuririmba yundi canke izabandi ariko umunsi nushaka guhera canke isaha canke umunota nushaka guhera naririmbye. Yes, Wiz no muririmbyi w'umurundi kandi ari muri new generation mu baririmbyi ariko bararuka kandi bariko barazana ibintu bidasanzwe uri kuragerageza kuraba kuva aho watanguye umuziki je no bavuze bati mu baririmbyi bariko bararuka bariko barakora ibintu bidasanzwe hari no muri Buja Flavor muri 257 izina rya Wiz ndibaza yuko uworeka kurishiramwo hari ikosa yo bakoze kubganje hari ikosa yo bakoze. Wiz kuva utanguriye umuziki nuba hugeze umuziki kuri Wiz niki? Umuziki ndafata nka ko ari nka future yanje ndayibonamo future yanje
nuko gusa mbandanya saba support ku bajya abantu bose babona ko nshobora gushika nciye kuri uyu abo muziki ndawufata nkuko bice 80 kwijana bishobora kumbeshiza kuko ndashaka kuvuga ati ngomba kudemanda hajya contrat canke kudemanda ikintu nkaba mu brand ambassador umva byose ndabigenda kubikoresha umaze kubivanya n'imano yiwanje bambonyemo n'abantu bari kunkurikirana umva muri ico genzobeshije umva n'umuziki nye rutumye ndikoronka iyo contrat abantu yo umva nyoma mvuga ati nk'ibice 80 kwijana ndavuga yuko umuziki ufise ikibanza kinini muri cyo mu buzima yes ni Wizi aheruka kuduha Valentine muri kino gihe abantu bitegeke bon nuko nyene navuze ati ivyo wanje ofeti ndabivuga kenshi kuko je sinja kuri kamera ngavuga ati ngiye gusora indirimbo kuno nurumva nsohora coming soon indirimbo no umva gusa nashize kuri YouTube cyangwa nsoye coming soon vuga ati ejo umva indirimbo zandayiso umva sivuga nga program ngo nuko program ndayifata jewe na staff wanje na team wanje abantu hanyuma mukabishikiza abantu ama tukaca dusora indirimbo turi kumwe na Wizi amaze ikiringo kitari kinini cyane nk'abaririmbye ariko yamenyekanye ku ndirimbo zitari nyinshi be Wizi birakorohera cyane gusohora indirimbo zawe kuri iki gihe mwaba mumaze muri umva ubwa mbere byarangora kuko sinari mfise umuntu afasha ama ikindi kandi byari muri program ndavuga ati right now sindaronka uburyo urumva ndashaka kuvuga gute reka mbe ndihangana kwaza meze ibintu ndimo kwanza gatoya maze pange karere bien aho zizoshikira naho zisohoka ko ari umuntu ashaka kuvuga ati ngoma je muri music c'est vrai urafise talent but you have understand like ngomba kurondera way indirimbo yanjye izoca aho izoshikira ni bande bazoyiteza imbere ibintu nk'ivyo like kera byarangora ariko byarashitse ndaronka support ya iBreeze ari producer urakona no kumuvuga mu ndirimbo kenshi ova iBreeze ari producer wanje amujye Nyaminga ya kandi ndonga support ya DJ Funny about ya video Nyaminga ya umva simimano ko byayi bigenze kose ya yes umwuga uri kurakora n'umwuga nk'iyindi kandi urinziza uratanga amafaranga hanyuma mu nyuma akongera akakugarukako ariko hariho benshi bakunda kwidoga ngo umuziki ngo nta mafaranga urimo ari naho usanga benshi imbere bana bihevye abandi naho bagashima kuvuga bati dukeneye 6 gusa tumenyekane ni Wizi muri kino gihe yovuga yuko yishimiriye umusaruro akora mu muziki ega byose urabibona kuko hari impinduka umva nkitangura na team nari mfise umva yari mind yiwanje gusa mvuga ati reka nkora iki niki ariko ndavuga ati uko ngenda ndatera imbere nuko nzogenda ndahura n'ama challenge muri music negezwa kurondera igiki negezwa kurondera staff y'abantu bazwa kuba hafi yanje bakavuga ati Wizi je sinembera nguma muhira ariko baje bashaka gucaje no hino bakumva udukuru nyene bakavuga ati nk'umustar ngo kirazira ngo kumutembera cyane ni ya urumva ni nk'ivyo nyene umva abo bantu rubasha bafasha gute baca bafasha kubwira gute kuvuga ati Wizi twabonye mu karere vy'ipanzuko kadukuruko cyuko giruko usanga ibintu bikabiguma bigenda ku murongo but nuko uvuze ati ikibazo cyo kuvuga ati abaririmbyi bamwe nk'ibintu by'uburyo ibiki cyangwa akavuga ati ngo namahera bari buronke umva byose kwanza ikintu ca mbere bafite talent nushaka kurondera amahera mu muziki utagira talent nico ni ikintu cyambere kuyo kumenya cyangwa sanga ufite talent ariko nufise ijya mindset yawe ugati ndiko ndapanga ikintu kiniki shaka gushikana umva uraririmbye ngo nge muri studio ndaririmbye ndasora ndashare indirimbo nje kuri YouTube ni bande bakoze kuri YouTube cyangwa ni bande baza gupartage indirimbo ya ikintu nk'itugeza kukimenya iyo utanguye umuziki gusa n'ibintu nabonye bikwiriye ko iyo gutanga umuziki ushageza kubimenya kare niyo mpamvu nabaye butangure kare mpamvu babona natangura ijya cover bari kurondera kwanza entry aho ushaka guca kuganira mu music ya hariho n'abantu benshi bakunda kuvuga yuko umuziki wa hano muri Buja Flavor hari umuririmbyi ushobora kumva ari hit cyane ku radio cyane ku matelevizion ku réseaux sociaux ukabona umengo umuntu ari hit ariko ku mufuka atakiriyo ivyo bikunda kuvugwa n'abantu benshi ndetse n'abaririmbyi bamwe hariho n'ababiririmba Wizi atanga isiguri yahe kuri abo baririmbyi usanga bari hit ku radio ariko ku mufuka atakiriyo ega nanje naco mfise gusa ni kurondera burya bubonetse tubandanya turakora sobora kujya ijya 2000 ngamuga ati i 2000 ofete buri kintu cyose ni program kandi biva kuri wewe kugira uronka amahera cyangwa ukayabora ushaka kuvuga ati jewe amahera ngiye kuyarondera uko nuko ndaronse show tufate for example like
600,000 abanyo tumenyereye bamwe ku ba artist bunga 600 800 1 million you know avuga ati million ndafite staff kandi negirizwa kuguma shaka kugira iyi staff ndayifise baranyizeye uburyo dufise no bamera bayabonye nta yinji je kuganje je uko nkora ndarabati shaka ibikorwa byanje bande bitera imbere kandi bajye abantu bari ngaha si kubera baje gusa nabo bashaka ko batera imbere you know ni gusangira gute ijya emiyo canke tufate 600,000 canke 800,000 ndashaka kuvugamo nkira kimwe avuga ati nyama irandariyemo ayandi yose tukayasangira na staff uyu akeneki no yakeneki kugira hagume haboneka burya bumwe mu rukundo none mbaye bwirira ayo mahera jenye nazosubira kumfasha gute kuko urumva hariho benshi ofete hariho benshi mu bantu zenye mu bantu bashaka kwinjira mu muziki akunda kora bakavuga ati jewe ndazi umuririmbyi amazi imyaka myinshi mu muziki ariko atararonka ninza bamwe rero ukaca wenga araza kugira intuzenye kutabitahura neza kwinjira muri uwo muziki kuko arabusanga ebana ku radio ari hiti hari hiti ariko ugasanga ari muri babandi baguma barira bikaca bituma rero uwo muntu ashaka kwinjira mu muziki acagira no vuga intuzenye ubwoba bwo kwinjira mu muziki ubwo bwoba wize ntugo yigeze agira ubwoba bwo kwinjira mu music je ubwo narabugize kuko nariyumviriye kwanza ati bon nafashe ikije hiti yafashe onyaminga urumva ni giki kigiye gukurikira cyane ngiye gukora gute you know ariko ndashima Imana kuko jewe mu bisanzwe buri kintu cyose ndagitora bukebuke sindi bugati yati kintu ndagishirire hejuru ndagigira ikintu kiri atare no ari level mvuga ati ndacaye kuri iyi level nagiza kumvikana ni level kugira bime courage ko mvuye kuri level nje ku yindi kuri iyo ngorane kenshi uvuga yuko abaririmbyi baririmba bakaba hits ku ma radio no ku ma réseaux sociaux ariko ugasanga mufuko nta mahera bafise mora numva benshi bavuga ngo kimwe ngo bari mu nyifato ngo y'abaririmbyi badashaka kuziganya abandi bakavuga ngo ni kubera ngo hari amashira hamwe ari mu gihugu adaha agaciro abaririmbyi kubashira mu ma publicité y'ibintu byabo mbe murakanya we wizi abivuga ku iki kuri ico ikintu nk'icyo kwanza navuga gute niko ko ninaguye ati kurondera brand ya brand irafasha you know je ndashaka kuvuga ati bajya bose wumva ba artist bafite amazina makuru bo hanze uko batanguye baba aba artist bakuru you know baragenda bakadodora ati je nshaka gufasha support iki kintu nshaka kubego umva je ndi mu artist abantu bakeneye kukumenya nawe mu bintu ukora nk'ibintu byo kwambara you know jenda genda nkavuga ati ngakwi nkobu ndi ngakuri micro ndashaka kuvuga ati umuntu afasha ibintu byo kwambara no ya urumva kuri uwo mwanya nawe nyine bacamukurikirana marché yukagenda bien nkavuga ati umuntu afasha ikintu cha déplacement nuko urumva kuri uwo mwanya nawe nyene azoba ariko araryoherwa kubera avuga ati ndi kuvuga umva ariko aranshimira bashi ni nkuko nyine bavuga ati kurondera amahera urumva urarondera brand kuko uri mu artist babasha kugumumenye uri smart bakubona uri smart burahano wose rero ijya brand ifasha gute amahera rero urarondera gute ni kujya makoko uri smart bakabona akazi kawe kameze bien umva aje kurondera kuri show nashaka kugwa amahera makiya kandi ikindi kimwe ni kujya ubika ngobo naronse 50 cyangwa ijana sinoca nja mukabari nkicara n'umuntu afite iraki nziza kwicara ahantu nzi yuko uburyo bwanje buhereye ngaha ndashaka kuzigura ari muzima zibiri zikanyicara muhira nyine bira televiziyo ubuzima bukabandanya nzifise focus yuko shaka gushikana umva ubwo buryo namaze kuburonka nkabukoresha bugahera nzoshaka gutembera umva nabuza amahera ndi muhira sindi bugende kandi ndashaka kugenda n'amaguru urumva kandi gauge n'amaguru abantu bashaka gusuzuga ati ya muntu ari simple like akugenda n'amaguru nkatwebwe naco turushije nkuko mubibona turacyari kuri Burundi Kingdom TV mureke kugira subscribe like na comments nkuko mubibona imbere yanyu ndi wa mukunzi wanyu nitwa Ariette Gatia la Papillon uko ushaka ko tunyite ndi kumwe na mugenzi wanje formidable uramubona turacyari muri bya bindi nyene umushitsi wacu muramubona ni Wizi none Wizi ni vyahe byifuzo ufise muri uyu mwuga wawe kuririmba so je ivyifuzo vyanje nuko nyene numva ndakubivuga ndavuga ati je byo wanzo nzobikora mu gacerere you know kuko simba shaka ngo nje kuri radio canke kuri televiziyo canke nje kuri social media mvuge
ijambo ritaza kubaka umuntu mbashaka umuntu ambonemo ico ndimo muri jewe nico ndi bukore kugira nshike kure you know ndavuga ati music yanje shaka nyuma y'umwaka cyangwa ameza ngahe bazobona impinduka like with design amaze guhindura iki muri music fite umwaka sifite amezi menshi you know maze gukora hit songs zishika kuri 4-5 mu mezi 5 urumva no mezi makeya urumva ico cyose niyo mpamvu navuga ati byose biva muri programme y'umuntu na mindset y'umuntu ico ashaka gushika ko nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi akaba nawe uririmba urumva Gawizi ufise umutima wo gufasha abandi bakicyaruka bo kwegera je ko bimeze kwanza ni nkujya manda bivuga kandi urumva je ndumviriza ikintu yari kibivima ndakubwiye ati wapi iki kintu je umaze kuririmba ndacumva ndavuga ati wapi nawe kararirimba office ohe musical nshaka kuvuga ngo because muri familia yiwacu tege nshaka kuvuga ati twaba musician vie grand frère wanje urumva ni ibintu biri mu maraso mu muryango tu urumva rero maze kumviriza tu ndavuga ati wapi indirimbo kura cyane nawe kuririmba nk'uko bari guhindura uko kuko ari benshi tuba dufashana muri studio nk'ubu bajya kuri one way bakaza hajya bagashikaho bakansanga hajya bakaririmba ndiko ndabumviriza nkavuga ati nkamuha ide gato yatumva ati bagugira uko nuko gahindura yumvise nk'uko acumva ibintu bimeze bien ngo merci sana je ndafise ukuntu numva music ndayitahura neza ndavuga ati shaka gukora music ni kumenya kwandika ikintu uri gukora music uyu muziki uzokunda n'abandi abana abakuze generale cyane kuko ari indirimbo umuntu akuze ashobora kuyumva n'umuntu akuze ashobora kuyumva n'umwana ari indirimbo atashobora kumva nko tufate uri kuririmba indirimbo nk'ubuzima cyangwa indirimbo yerekeye ibintu by'urubanza ibyo umwana nashobora kubyumva cyangwa ati iyo si indirimbo ariko uri umuntu ukuze urumva mu message kanaka ni kumenya ingene ujira nuze generation zose periode kumufata imitima ya bose ni nkoko nyene utandukana bwabo ni nkoko nyene aho giha gicurimba ati indirimbo y'abajene James ngofata ufite imyaka nk'18 cyangwa 19 cyangwa 20 ukacurimba indirimbo y'abantu bari mu bushuhe muri icyo gihe nyene okay Wizi ni Wizi asanzwe umuntu uzenye umunyeshuri menga ntenze biga kuri lycée Notre Dame lettre moderne nize lettre moderne bayonje kuri nuzia kuri solidarité okay ni Wizi akibandanya ishuri ariko turamenyereye hari abaririmbyi benshi bamaze kuja mu muziki bakaronka hits usanga bahivye amashuri abo bantu Wizi ababwiriki biravana nuko nyumva kuko agakangwa na 6 ukashabona umenga kwiga wapi burya ga 6 iragoye kujira 6 iragoye kujira naho umuntu wiguha nawe yo kujira yo kugora kujira ariko wiyumvira ati my future ndiumva yuko my mother we ashaka ko umuhungu wanje cyangwa umwana wanje umukobwa wanje ko mu myaka iri imbere nawe azo mu bantu ushobora kuvuga narasohoye mu rugo bize ni ikintu kiba kikira munezera sana kandi ico kintu kimaze kidekona wamaze kumubwira ati mama jenzo kwiga ko no kwera ni ikintu ushobora kuvuga uri kuri ico umutima wiwe ko akibonye nikimuryohera nawe uvuga ati ufise uburyo umeze gute no nikimuryohera gusa aragerageza nyene kubyika ushambwa nikimuryohera ko acaharura ati mu mbere mu kabiri mu gatatu mu kane mu gatanu sinzugize mu 10 cyangwa mu 11 ariko ni byiza kwiga uri kurakora umuziki ego birashoboka kuko ega bujya ku ishuri naho nyene buri kuri bokizina kuko bajya abantu barajya ku ishuri usora indirimbo y'abantu ba mbere baja kwira bazakugufasha nabo nyene tufate etablisme ifite nk'abantu bagira kuri sinzi nk'abantu nka 300 cyangwa 400 ni example baze nk'abantu bose baba gukunda muganira bien ujya ku ishuri wiyumvira mu ishuri bakuraba uko nyene uso kugenda usora indirimbo akagusapotinga umva ko ari ikintu kimeze fresh sana uyu ni Wizi muri aka kanya turi kumwe akaba afise n'abakunzi benshi mbega Wizi ubabwira iki abakunzi bawe muri aka kanya bariko baragukurikira kandi ndazi ni benshi je numvise kwanza umbwiye ati ngo abakunzi nari kuvuze ko bashi sinashyize kuvuga ko abo bitwa fans okay je cyo nobabwira nuko gusa babandanye basapotinga ko Wiz Design jengi muri studio sinjya ndumwe ndaja muri studio na staff yanje ndi kuri recording ambye ati Wiz iri jambo nabwo rimeze neza rihindure
ibi bintu meze kuno niyo mpamvu zo kumumva indirimbo zanjye zisohoka zimeze bien nta muntu atoreka gushima indirimbo zanjye kuko si mind yiwanje jenyine mbavuga ati ndiko ndakoresha bari staff yanje yose tuba tuyagusayide bari yiwanje kuririmba yuko iwanje amajambo yiwanje musheje akaro barambwiye ati ijambo rihindura ntabwo rimeze neza mu maso naho birashika bakakubwira uko ukabona ati cyari ciza wowe bakakubwira ati wapi wowe babona umenga ni ciza bakambwira ati je nkababwira ati ni ciza muri ico gihe nca nkoresha gute nca ndindira gato ndavuga ati kwanza tubanze tubireke kuko nahandi hari undi muntu ashobora kuza ambaza umva ikintu kimeze gute ko bambwiye ati kimeze uko nuko je ndimbugira ndayisohoye ndayumviza nk'icuro 100 ndayumviriza abantu bazi nkabumviriza bakumviriza ati ndimeze bien canke akakantu gakuremo giruko ngaca mpindura ko nkwijya kokora iko ari amajambo amwe nagenda hindura wakiriwe na Burundi Kingdom TV twaguhamagaye muri aka kanya ntacyo wabwira abajeje Burundi Kingdom TV umubosi wanyu kwanza nubwiye ati imara umwezagire yagize idea bien kuko turatuvugana kenshi tarugura ni studio ni Doren yari mu Etazini imara umwezagire cyane kandi yaragerageje vraiment kuko ndabona studio imeze bien sana amekinda bakunzi bino television ko bandanya batanga support kuri television ndabona ibintu byipanze bien biri ku murongo hamashimire kandi na staff yiwanje wonshwa kwititi Mr Captain mani muhezagire kuko na maidemesha arafasha Starboy nawe nyine mani muhezagire nabandi benshi ba muri staff yanje nshimira mu photographe wanje nawe tutabasha kugenda no mu cyangwa mu videographe nawe nyine imani bahezagire yitwa Alpha umuvideographe wanje umuphotographe wanje nawe yitwa Berling shimire kandi nabandi n'aba manager wanje ari muri Canada ushobora kuvuga DJ Kishi ndazi ko munkunda cyane nandi ndabakunda ni Ariette Gatia Papillon nari kumwe na mugenza nje yitwa yes ni formidable nko muwizi formidable tonable admirable je ukunyita kose nta kibazo mugabo uhereze ya nable yes tume twa dufise yari wiz design umuririmbyi ubona yuko ari karakora ibikorwa bidasanzwe ari hit cyane abantu bavuga yuko amaze kwifatira imitima y'abakobwa benshi canke bari mu rukundo benshi ahubona yes ni wiz design mwumvise ibikorwa byiwe mwumvise uko yatanguye umuziki ahageze kumbure naho yifuza gushika wiz turagushimiye cyane kandi nabashimiye wa mwana yitika muramamagara hano yes imana bandanye bahizagira bandanye muhamagara n'abandi babishoboye ashiki hano bavuga ikiri ku mutima cyawo
hama tubandene dukora neza mu rukundo music yatuteye imbere ya twizere ko n'ikindi gihe tuzobatuma ko ngaha muzotwitaba ashaje ndaye bro sawa urumva rero ni Burundi Kingdom TV mugume mugira ama subscribe ama j'aime ama like n'ama comment yanyu turashaka turacyari ngaha ku bwanyu tubafitiye byinshi naho buzokurikira